ni muri equipe novuga ngo ya Real Madrid witwa Arda novuga kugeza muri kano kaye karashobora kuba ariko aravuga novuga ngo bakora avuga kwitwa Xabi Alonso karagereza kuvuga ko ari wa mukino uvuga ngo ategerezwa kuba mu bakino uvuga ngo 11 ateza gutangura. Patrick kuri abandanya uvuga nivitwa Arda ati ni uri mukino uvuga bamaze ko aravuga witwa Toni Kroos bavuga ibintu uvuga ngo bitandukanye. Uno munsi Arda kubwawe mbeza ko bibana yemeze gute? Nariko mvuga nti Arda afise ibintu hafi bibiri ndamukundira. Ikintu ca mbere ni kimwe Toni yavuga citwa kugira indero canke kumenya gusaba ubufasha abandi muba muri kumwe muri club baba bakurusha uburambe canke baba bakurusha ibintu ukamenya guhanuza kandi ukamenya yuko buri gihe ukenera kwiga kuruta ikindi kintu cyose. Kigira kabiri nariko ndavuga ni Arda ikindi kintu ndamukundira nuko ari umupolivara canke se ivyakina uburyo akinamwo ari uburyo bushobora gutuma yisanga muri systeme z'umumenyerezi wari we wese ashobora kuja gukinana nawe canke kuyimenyerezanya nawe. Rero kuba yashikiye muri club ya Real Madrid izanye n'umumenyereza mushashe yitwa Xabi Alonso azi neza ngo hari karite mbuze muri club ya Real Madrid ko yanamaze gutakaza umugabo witwa Toni Kroos ndetse na Luka Modric ashobora kugenda nkene abandi bakinshora kuza kuraforusa muri club yanje kugira ngo bashobore gutanga ibiharo vyiza. Hanyuma wewe wa Mukinyi novuga ngo ugacuza uri wa Mukinyi azi yuko ndakunda kwiga ya karite yanje ndakunda kwiga ivyo umumenyereza aza kumanura ndaza kugerageza kubikorera ko Mukibuga kuruta uko nza gukoresha karite ze wanje bwa mbere na mbere. Ikigira kabiri yasanze canke se yahuriye muri Real Madrid n'umugabo witwa Xabi Alonso novuga ngo azi neza ngo je nkeneye gukinisha muri club ya Real Madrid nije iza gukorera kuvyo Mukinyi ashoboye cyane kuri karite z'Umukinyi kuruta kuvyo nza kumwinjizamwo. Rero nivyo biriko biratuma umugabo witwa Arda agira gute aduza urugero mu buryo bworoshe muri club yande ya Real Madrid. Ibi rero canda biraba cyangwa bisuzuma nkoresheje ibiharo kugira ngo simave mbeshe abantu bataravye na match par exemple. Jewe naravye mu kibuga nabonye Arda ashobora gukontrola je hagati mu kibuga no kuruta no ko Jude Bellingham yobikora. Mu match zimwe canke nyinshi nabonye Arda azi gukontrola je. Inyuma ya match Al Hilal bari bakinye bakanganya igitsindo kimwe ko busa. Match ya Pachuca igira kabiri niyo match umugabo witwa Arda yongeye kugaragara mu kibuga canke yagaragaye mu bakinyi 11 bari batanguye mu kibuga. Cani wiza eske amanota yarose ndagiranye n'ayabandi bakinyi baronse eske yitwaye gute ugiranije n'abandi bakinyi. Arda muri match ya mbere ya Pachuca yarose amanota agera kuri 4 nako indwi n'ibice 4. No kuvuga umukinyi mu bakinyi 11 bose bari mu kibuga yarushijwe amanota n'umukinyi yitwa Federico Valverde yarose amanota indwi n'ibice 6. Yarushijwe amanota n'umugabo witwa Jude Bellingham yarose amanota indwi n'ibice 8. Yarushijwe amanota n'umukinyi yitwa Thibaut Courtois yarose amanota 9 n'igice kimwe. Byumvikana ngo yabaye umukinyi wa kane mu bakinyi barose amanota menshi cyane muri Real Madrid muri no rukino bakinyi na club yande ya Pachuca. Kacengaruka ku rukino rugira kabiri. Urundi rukino nabonye Arda mu bakinyi batangura mu kibuga n'urukino club ya Real Madrid yari kwikina n'umugwi witwa Salzburg Salzburg batsinda ibisindo bigira kuri 3 kubusa. Iyo match Arda yose amanota indwi n'ibice 2 yarushijwe amanota n'umugabo witwa Fran Garcia, Federico Valverde, Jude Bellingham, Trent John Alexander-Arnold, mukinyi yitwa Chouameni n'umugabo witwa Thibaut Courtois na Vinicius Junior na Gonzalo Garcia. Ntari mu bakinyi barose amanota meza mu rukino kubera ko yarushije umugabo witwa Dean arusha n'umukinyi yitwa Antonio Rudiger gusa mu kibuga. Hanyuma ncanza mugabo byumvikana ngo ari mu bakinyi n'ubundi bitwaye neza muri club nuko Real Madrid bose bari bakinye urukino gwiza. Cangaruka nkaraba urukino Real Madrid bakinye na club yande ya Juventus Torino bayitsinda igisindo kimwe kubusa mu gikombe c'isi c'imigwi. Ubwo rukino umugabo witwa Arda yarose amanota 8 n'igice kimwe yarushijwe amanota n'umukinyi umwe yitwa Federico Valverde yarose amanota 8 n'ibice 4 gusa. No kuvuga muri 11 bose bari mu kibuga Arda yarushijwe amanota n'umukinyi umwe yitwa Federico Valverde. Hanyuma ncanza nkaraba urukino Real Madrid bakinye na club ya Borussia Dortmund baza kubatsinda bigoranye cyane ibitsindo bigera kuri 3-2. Umugabo witwa Arda yarose amanota 8 n'ibice 3 niwe mukinyi wa mbere yarose amanota menshi mu rukino. Uwamukurikiye yabaye Fran Garcia yarose amanota 7 n'ibice 7. Uwamukurikiye yarose amanota 7 n'ibice 2 yitwa Gonzalo Garcia. Byumvikana ngo Arda kugeza kano kanya aracari wa mukinya nyimeza yuko muri je za Real Madrid atabaye mu bakinyi batatu ba mbere barose amanota menshi cyangwa bitwa neza mu rukino adashigwa. Tuca tuza kuri match Real Madrid bari ibitsindo bigera kuri 4 byose kubusa na equipe yande ya Paris Saint-Germain. Nkacanda mbega naho Arda yari yitwaye gute muri runo rukino. Umukinyi yitwa Arda yarose amanota agera kuri 6 n'ibice 4.
iyi match batsinzwe amagora agira kuri 4 kose Arda yarose amanota agira kuri 6 n'ibice 4 byumvikana ngo yarushijwe amanota n'abakinyi bagera kuri 4 bonyine mu kibuga umugabo witwa Jude Bellingham yarose 6 n'ibice 7 umugabo witwa Kylian Mbappe Vini Junior n'umugabo witwa Thibaut Courtois n'abagusa ibi rero bice binyemeza cyangwa bice binyemerera kuza nko filima cyangwa nemeza ngo uko vyogenda kose Arda muri Xabi yamaze kwitora mu bice 80 kwijana kandi ariko yitwara neza mu bice nka 90 kwijana kubera ko keshi twagiye turumva ko muri rusango ufatiye hamukara amanota bagi bararonka uyu mugabo umusanga mu bakinyi batatu bigenjeje neza kwa Xabi Alonso muri zino nkino za precision canke muri zino nkino zigikombe c'isi c'imigwi rero kubwanje nemeza ngo iyo no mukinyi ahawe canke yiswe umukinyi atangura mu kibuga muri club nka Real Madrid ni binatamuntu numwe ushobora kuza kudiskita ngo avanye meza ngo namakosa Xabi Alonso yabakoze na cyane cyane ko yamaze kuvunikisha umugabo witwa Jude Bellingham atagiye kuza mu kibuga vuba cyane kubera ko turacarindiriye turambega Franco Mastantuono azoza gukina ibiki hagati mu kibuga Jude Bellingham amaze kugaruka nawe izoce bigenda gute kubera ko Jude nawe no mukinyi novuga ngo yigeze kwitwara neza mu buryo butangaje ko burya atana kalite nimwe ushobora kuza ngo imushire hanze muri kano kanya mu Real Madrid ifise rero muri kino gihe Jude Bellingham akiri hanze nemeranya n'umugabo witwa Xabi Alonso asapurusa nkemera ngo Arda irabereye umwanya wo gutangura mu kibuga muri club uno musi uvuze ati witwa Arda arabereye mu banyanya gushaka gutangura mu kibuga ubundi umuntu yarafite akabazo wanashaka jewe kavuga kati uno musi witwa Arda muri equipe de Madrid uravye muri media n'abakintu bavuga basanga bafite kuno musi n'abakintu bavuga batandukanye uwitwa Jude Bellingham twomarura kuno musi ariko ategerezwa kuzoshaka karagaruka kuko uravye mu kibuga hagati wa equipe de Madrid ufite witwa Jude Bellingham witwa Fede Valverde ugize Oriol Tchouameni ugira Kamavinga twa Dani Ceballos n'abandi kintu bavuga batandukanye ariko ikibazo kihari witwa Arda wa mukino uvuga ashaka kina no kuri nimero nuvuga ngo 10 canke akakina nimero 11 bazanye n'uwitwa Mastantuono Franco Mastantuono sivyo uno musi araje muri equipe itwa Real Madrid nabonye vuga ngo ivikara mubonamo ubundi ni witwa Jude Bellingham yaza uno Mastantuono ni nawe nyakashaka kwekana ugero gwiwo gwiza biraza kuba umwana muto yuso nibiza koroha kwa bamutitirere canke biraza kuba bifasha witwa Arda no mutumubone yataye mu kibuga ama kuzindi nkino tubone ngo batanguje bande bakinyi barwa batandukanye uno musi wewe tuvuye ko byamaze kuba officiel canke haracyari urugamba kwa Arda kugwanira ikibaje gutangwa kwa Real Madrid jewe kintu mbabona mu Real Madrid hazobaho ikintu cyo kugwanira ikibanza hazobaho ikintu cyo kugwanira ikibanza hazobaho ikintu cyo kugwanira umwanya mu Real Madrid bivuze yuko ati uzoba titulaire indiscutable n'umukinya azoba ashoboye iyo azoba atanze vyiza kuvyo umumenyereza Xabi Alonso we ubwiwe asanzwe nakeneye canke azoba akeneye muri uwo mwanya ariko kandi ikindi naco nkagaruka nkabona ko Arda umwanya wiwe mu Real Madrid utegereza kuzobaho kandi utegereza kuzokwamaho yego bishobora gushika uno munsi ba Franco Mastantuono bagatanga vyiza kuruta ivyo Arda ashobora kuba ariko aratanga kandi dusanzwe tuzi ko na Jude Bellingham ni wa mukinyi buri karite yose bamusabamwo gukinamwo ashobora kuza akayitanga kandi akayitanga ku rugero rwiza we nawe ubwawe ushima kandi ushaka ariko kandi Arda nawe amaze kutwereka ko n'umukinyi Xabi Alonso ubwiwe amaze kumubona mu kintu gikomeye amaze no kuba nayifuza ndetse akiri no muri Bayer Leverkusen Xabi Alonso yaramurondeye uno Arda nibaza benshi muravyibuka yaramurondeye ariko ntivyakunda kubera yuko yasanze agiye guhurira mu idiri imwe n'umugwi nka Real Madrid na Barcelona na Barcelona yari irimo nayo nyene yaranipfujwe ko anamutizwa mu gihe Arda yari yamaze gushika muri club ya Madrid neza cyane ivyo biri muri mwe byamaze kutwereka yuko Xabi Alonso bwiwe umutima wiwe wamaze kuba wibasigwa n'uno mwana Arda bivuze gute rero binyereka ko Arda umwanya wiwe mu Real Madrid uhari yego bishobora gushika tukaba tutagiye kuba tumubona mu bakinyi bagiye kuba batangura muri 11 de départ mu Real Madrid ariko bidasiguye yuko ngo bizokunda ko tuzobona Arda yicare kwa hanze n'inkino zigira kuri 2 canke 3 no ico nico kintu giye kubwanje ntizeye ahubwo mbere ivyo nakunda tukamusanga ariko aratangura n'imbere y'uno Franco Mastantuono canke imbere ya Jude Bellingham kubera yuko na Franco Mastantuono ni wa mukinyi tuzi ko afise ubushobozi bwo gukina hagati mu kibuga nk'umumilie canke agaca ku ruhande rego mu gihe ahubwo n'umukinyi wo hagati nyene n'umukinyi wo hagati mu bigiri ubundi ni kibazo nari no ku ruhande aranahaca ikibazo nari fite nyene ugiye ko nakiza ko neza uno Arda muri abakinyi nyene 11 adakuboneka
uza kumubona kuri poste ya uza kubona ariko arakina hagati mu kibuga cyangwa uza kubona ariko arakina kuri ya poste aca ku ruhande witwa Rodrigo Goez nawe yaramaze ibise bava ko batamubona muri plazi wa ziwe wowe Ardagire muri 11 uza kubona muri system ya uza kubona kuri nimero 10 cyangwa uza kubona nk'umukinyi w'umuwinga Ardagire jewe ndamwizeye cyane kandi ndamwiteze cyane kuri nimero 10 gusumba uko no mubona ku ruhande ariko mugihe Jude Bellingham azoba yaje naho cyo bigenda gute umwanya wabo bose babiri uzoronderwa Jude Bellingham niyaza kandi ndazi Adagira umwanya w'ubwiye no kubunaboneka cyane mbere gusumba kubera ko Jude Bellingham agiye kumara ikiringo c'amezi 3 hanze y'ikibuga Agateka araboneka bivuze guterera muce kiringo cyose Ardagire niyatanga performance nziza niyitanga neza umwanya w'itegeza kuzogumunaboneka kubera yuko ikintu ngaruka ko cyane gusumba burya umaze kuba ufise n'urukundo kumumenyereza umumenyereza amaze kuba avuga ati jewe umukinyi ndumva ko ndamukeneye muri squad yanje ndumva yuko ndamwifuza ndamubona mu kintu gikomeye ego shaka utanari kura conve kumumenyereza ariko kubera ko umumenyereza we ubwi wakwiyumvamo ukeneye we ubwi wazogwanira kukugarukana mu bihe kukudugiriza urugero usumba uko yovuga ati icara ngaho hanze ni waduza urugero nzoguha umwanya ahubwo agwanira kukudugiriza urugero je novuga ati rero Ardagire ngiye kuba je ndamiteze cyane hagati mu kibuga nka nimero 10 gusumba uko nomona ku ruhande ahubwo niteze ku ruhande azoba Franco Mastantuono ndabigarukana muri buno buryo jewe mu gihe Rodrigo Goez agiye kuba nasohoka umugwa Real Madrid ndabigarukana muri buno buryo jewe ku ruhande rwanje nca nihweza mbega abakinyi bari muri club ya Real Madrid bafise qualité zihe bakina canke bafise uburyo buhe bakinamwo canke se Xabi Alonso yagira bakinisha gute nivyo iyo tumaze kuzana Jude Bellingham tusubira kwiyumvira ikindi gikurikira duti mbega eske canke iyo twihweje neza abakinyi 11 batangura mu kibuga umugabo yitwa Ardagire afise amahigwe na Mastantuono no gutangurira rimwe mu kibuga ivyo rero ndabivuze manje kurambega Ardagire na Franco bashoboye iki mu kibuga jewe Arda iyo ndiko ndamura biri korakina mbona afise style doje cyangwa kina mu buryo nk'ubwa ubwo nabonye nk'umugabo yitwa Bernardo Silva muri club ya Manchester City aba bakinyi arashobora gukina cyagiye umumenyereza amuhaye umwanya cyangwa mubwiye ngo isanzura hano hose wakine nta kibazo na kimwe nivyo twabonye na Xabi agerageza gukora kuri Ardagire akamumanya ngo kina wisanzuye ukubishaka uraza kuburi inyuma ufashe kuri standard uje gukuvura mu gihe umukinyi wo hagati nimero 6 aza kuba yaduza canke ari ku rundi ruhande uraza guca kuri nimero 11 uraza guca ku hagati mu kibuga ugerageze gufashanya na nimero 2 canke 3 bose nta kibazo na kimwe uraza gukina wisanzuye ibi rero jewe iyo Ardagire ariko arakina ndabibona neza ngo ni wa mukinyi ashoboye tuno kubera ko style do Jacques nizigomba kumena n'izumugabo yitwa Bernardo Silva muri club ya Manchester City hanyuma kandi no ku mugabo yitwa Franco Mastantuono nawe ashaka gukina bino agomba gukina system nyizi nyene ni wa mukinyi akinisha ibamfa ashobora kugufasha cyane hagati mu kibuga kuko bose n'abakinyi bo hagati niyo Real Madrid yakibakinisha nizigera na rimwe ivuga ngo Franco genda ukine kuri nimero 7 nibibaho ahubwo azokina hagati mugabo azaramenya ngo uruhande rwanje nza kuguma nisunga n'urujya ruhande rwo kuri nimero 7 na Ardagire nivyo yahora kina nivyo yakinishwa byumvikana ngo Arda n'umugabo witwa Franco bakina ibintu bisa aba rero iyo umumenyereza afise neza abandi bakinyi bashobora gukina bijya bibanza bindi biragoye ko ashobora kubatanguriza rimwe nako n'umugabo witwa Franco n'umugabo witwa Ardagire iyo bazanye ngo kuri nimero 8 iyo bazanye kuri nimero 10 hagati nivyo barahakukinira neza mugabo ijya post ya nimero 8 akinamera nk'usubira inyuma kubera ko muri ya madice ngaruka ngaraba abakinyi wa gatagomba gukinisha ni bangahe ni batatu ijya post iyo kipo n'umugabo witwa Federico Valverde kuri nimero 6 canke iyo kipo na Chouameni kuri nimero 6 ijya post umugabo witwa Ardagire n'umugabo witwa Franco Mastantuono kirazira kandi kiragoye yuko iba hanyuma post iyo kipo n'umugabo witwa Jude Bellingham nibaza yuko bitabahuriza bano nzuto kwiyumvira ngo Jude ndamukureho ninjiza Arda kugira ngo abari Arda hakina byumvikana ngo iyo bamaze guhurira mu kibuga bose kandi iyo bamaze kugaruka bose uri Xabi Alonso tegeza kwiyumvira ngo nza kwinjiza Ardagire mu gihe umugabo witwa Jude Bellingham nza kuba namusohoye canke nza kwinjiza Franco Mastantuono mu gihe umugabo yitwa Arda nako umugabo yitwa Ardagire nza kuba ndamusohoye rero uko bimeze canke kugeza kano kanya nemera kino kintu kimwe mu gihe Jude yoba yaje akabwira kutwereka rugero rwiza hanyuma umugabo witwa Federico Valverde akaza kuba hari ameze neza Ardagire n'umugabo witwa Franco Mastantuono barapima amazi n'ubufu uza kuba abashoboye kuruta uwundi niwe aza gutangura mu kibuga no kuvuga umukinyi umwe hagati ya Franco
na Arda ategerezwa kwicara. nukuvuga ngo umwe arateza kwicara ariko urumva ko yitwa twibuka yuko equipe ya Real Madrid nayo yari yatubwiye yuko na Xabi yarose uvuga ngo uwitwa Masatuno shirako n'uwitwa Ardagire n'abakinyi ngo baje muri equipe ya Real Madrid bategeza kuba batangura mu kibuga. Imbere ngamo n'ivyo no munsi yagize imvuna gikuba mara amezi ashaka kuri 3 sivyo? Uwo tubana tubwirike tubana tuvuga tuti tumukure mu gatoya. Ariko niyagaruka kandi ni wa mukino uvuga yitwara Dagire nawe nakwitwara Imbere ngamo twaba tuzi yatafise ikibazo c'imvune aje mu bakinyi 11 batangura. Uno munsi uvuze usiguye insiguro zumvikana kandi nziza cyane. Uravuga ngo Masatuno uravuga Dagire hari akantu bamaze kuba bariko barahurirako. Barahura cyane bagomba nivyo Arda we wafise uko nashobora kwiyadabuta ku yindi nimero nko kuri ejya nimero ya Imbere ngihamo arashobora kwiyadabuta mugabo Franco ntaraza ngo abitwereke ngo yiyadabute kuri iyo nimero ubu tumuzi muri equipe ya River Plate yari muri Argentine ariko turabona Ardagire wo muri equipe yitwa Real Madrid nako Masatuno sivyo uno munsi harakantu maze ko numva ko mengo buriya Xabi Alonso nako aravuga ngo namaze gutwara abakinyi 10 bazotangura uko tuko turavyumva birumva ko mengo Ardagire na Masatuno hari umukinyi umwe adotegeda ko ari karicara muga twumvise kwitwa uwitwa Xabi Alonso navuze ngo ico tuma Ardagire aje mu bakinyi 10 botangura yaje asigura insiguro zumvikana arereka abantu avuga ati ni wa mukinyi tuza kwikarasoma urukino neza ni wa mukinyi akinisha ubwenge ni wa mukinyi uvuga ngo afise ibintu bitandukanye ni wa mukinyi aba yifuza guma yiga ni wa mukinyi afise ibintu bitandukanye ntitwumva ko mengo Ardagire ari hejuru witwa uno Masatuno nabivuze ndavuga ngo ibi ni A100% muri Real Madrid ngerageje kwihweza abantu abakinyi bafiseyo canke abakinyi bariyo A100% canke 80% ashobora kwemeza ngo mu bakinyi 11 bazotangura mu kibuga ntegezwa kubona mu izina rya Ardagire ntegezwa kubona mu izina rya Franco Masatuno ntegezwa kubona mu izina ry'umugabo witwa Federico Valverde hagati mu kibuga Chouameni akaja muri defense ariko bino bishobora guhinduka mu gihe Federico Valverde yoba azanywe amaji imbere na Real Madrid izotanguza abamiriye bane ntibibaho ntibikunda kuko vyogenda kose naho yondura systeme nivyo nakunda ko abakiyoka hate mu kibuga bashaka kukina ari bane bose hanyuma ikigira kabiri ari Ardagire ari Franco Masatuno nta numwe ashoboye gukina kuri nimero 6 oya hanyuma ikigira gatatu umugabo witwa Imbere ngamo yaje ku rugero rwiwe rwiza nta mukinyi numwe ushobora kuzana ntiwuzana Ardagire ngo utanguze mu kibanza ca Jide nihuzana Franco ngo umutanguze mu kibanza ca Jide kubera ko ibintu byose uzakubukuri kurakora nukupfa gutereka ni bimwe mvuga ndi uno mukinyi ashobora kwakina arabishoboye kwakina reka ndamuzana ndamutereka ku mugabo nta cizero Donatirere ico kibanza gifiswe nande na Imbere ngamo byumvikana ngo ikibanza kimwe kiza kuba kitari okipe ni ya nimero 10 n'ubundi baza kumera nk'abagomba kwica kugira ngo ize kumera nk'iziribanda ku ruhande gatonya mugabe ikina hagati iza gukinishwa nk'umugabo umwe hagati ya Arda n'umugabo witwa Franco aba babiri rero mu gihe Jide yamaze kugaruka nibaza ko bavuga ngo uyu mukinyi azotangura mu kibuga kubera ko Jide adahari mu gihe Jide azoba yamaze kugaruka umugabo witwa Ardagire n'umugabo witwa Franco Masatuno bazoba bamaze kuronka umwanya wo kwerekana by'ukuri ngo nindabereye gukinishwa nka muri 11 batangura mu kibuga ariko kandi nibitagenda uko umwe azoba yicaye canke se nibamara gutora umukinyi umwe azokwicara azoba ari umusubirizi wa Imbere ngamo canke akaba umusubirizi w'uwundi niko bimeze je ku ruhande rwanje nuko ndavyumva ariko kandi jewe Franco ndamwiteze cyane ku ruhande gusumba ko no mwitega hagati mu kibuga mu mugwara ya bazi gituma tazoca ku ruhande kubera ko uno mugabo azoba ari kwakinisha defense ya 5 eske uca nayo ugaca ufata hagati mu kibuga gaterekaho abakinyi babiri hanyuma umugaca umwica ugaca umujana ku ruhande kugira ngo uze gusatiriza abasatirizi batatu hanyuma defense yawe uze kugira defense atro ni kuvuga kimwe cyo aza guca asubira ku mukenyero wa 4-3-3 kugira ngo abikinishe bino bintu kugira ngo amushire ariya ku ruhande undi yaravuze Ardega n'uwitwa Xabi Alonso kuva bataja muri Mondial Club yaraje atubwira ngo jewe bivanye urukino ku rukino ndashaka kwindura systeme sinzokwama ndi muri ya systeme no musashaka kumbona kuri 4-3-3 no musashaka kumbona 3-5D bitandukanye bivanye n'urukino ku rukino 5 uri no kuvuga 4-3-3 niyo je yonyine ishobora gutuma umugabo witwara Dagire nako canke Franco Masatuno aja gukina ku ruhande noneho Franco ntiyigeze akina ku ruhande nk'umuntu nimero 7 nico nako ndimve yaba Ardagire yaba Masatuno bose n'abakinyi tuzi ko bose bariko barakina tuzi ko bakina hagati mu kibuga mugabo agomba kubahengeka kuri nimero zinga kuri nimero siho boreravye Federico Valverde avala nepas na Franco je namuravye match zirenga zitatu
nta Franco akina kuri nimero 7 ahubwo Franco ni umukinyi akina amaja hagati mugabo agakina cakura wararavye Federico Valverde igere Madrid batwaye Champions League ndavyibuka kina kuri ndwi hariya bigera kuri nka 10 na bingahe 10 yari witwa Karowanche yamubwiye ngo udakwije ibitsindo 10 muri championa 10 nakutabikwiza nkuraho ivyanje ntahe kijya gihe Federico Valverde yakina gute numukinyi wo hagati mugabo wo hagati baza kumubwira ngo hole yawe nyamukuru uza kuburi kurafasha n'umudefenseur wawe ku ruhande byumvikana ngo uraza kudufasha cyane ku ruhande kuri nimero 7 kijya kibanza niwe wenyine uza kuburi kuracokipa niko Arda yakina muri Turkiya muri club ya Fenerbahce niko Franco Mastatona kina muri club ya ntuzenya ya River Plate mu gihugu ca Argentina aba ni babakinyi abakina nivyo kuri nimero 7 canke se barashobora gutonda kuri nimero 7 mugabo ahanini kubera karita fisi aza kuguma garuka hagati kore Palmer kuri match ya Paris Saint-Germain abamuravye ariko akina gute canke ariko akina kuri nimero zingahe ku ruhande yongera garuka hagati mu kibuga yariko ibibazo byinshi ariko arateza muri club ya Paris Saint-Germain ni ibibazo yateza avuye kuri nimero 7 ni kuvuga akina hagati mugabo kenshi za kuguma mubona ariko araca kuri nimero 7 mu gihe club ifise umupira niko Franco Mastatona akina niko Arda rimwe na rimwe yakunze gukina canke se jezi we twamubonanye muri Turkiya yakunda gukina rero ku ruhande rwanje binyemeza ngo Xabi Alonso nimbazanye Franco kumukinisha ntazomukinisha mu basatirizi batatu azomukinisha mu basatirizi babiri mugabo aca mubwira ngo wewe nawe ndaguhayize kugumufasha kuri rya ruhande go kuri nimero 7 kugira ngo ufatanye n'umugabo yitwa Trent Alexander Arnold mugabo uzuraza no kumufasha kugira gute kuzibira ko numva ntaguciyemo bwana Patrick usigura bigaragara ko mengo equipe de Madrid n'imbari dagire canke no masatuno mu gihe equipe de Madrid ifise umupira Ardagira tuzakumana kuri nimero 7 mu gihe equipe adverse kirakina naje tuzakubona witwa Ardagire akakina hagati mu kibuga yego izo siko niko ndumva kuko twayibonye kwitwa Carlo Ancelotti ayikarabikinisha bitandukanye ko twabonye witwa Federico Valverde wamusanga hagati mu kibuga karatera ya mashuti yiwe Federico Valverde hageze ku mupira koragira iki ugatera ku mamonte ama defense ibitandukanye ndumva ko iragaragara kumenga ariko zokinisha kuri babiri kuno musi hari n'uruhande hari n'ukuntu umugabo witwa Pep Guardiola aho wikinisha umugabo witwa Bernardo Silva muri Manchester City ndavyibuka akamubwira ngo Bernardo kina hari gihe wasanga Bernardo yibere ukamenga ariko akina 6 umwanya umwe wundi ukaza kumona umenga ariko akina 7 umwanya umwe wundi ukaza kumona umenga ariko agomba gufasha na nyana 11 ujya uyu mugabo witwa Franco Mastatona benshi bari bakunze kuvuga canke abamubona ubwa mbere imbere yuko ubwa mbere Real Madrid murondera ava mu mwaka uheze Real Madrid murondera bwa mbere bavuga ngo Real Madrid yubundi mukinya agomba kumera nka Federico Valverde akina bijya vya Fede anyaruka yiruka mu kibuga ubona yuko arakora cyane gose umva ntahagarara afite ishaka no kuvuga ngo mu kibuga babitangwa n'abadepuma niko bameze bamwe bangorokana ni kuvuga arakora cyane yarameze nka Federico Valverde rero iyo bamubona bavuga ngo Real Madrid yarusundi mukinya afise karite nk'iza Fede ni kuvuga ni wa mukinyi uza kubwira ngo uza kufasha kuri 11 nta wundi muntu nza kuzana ni wowe gusa uza kufasha kuri 11 mugabo muri ico kibanza nyene uza kukifasha ufashaniriza na nimero 2 canke na hagati mu kibuga no kuri nimero 2 nuko bimeze je ku bwanje rero nemeza ngo Franco nako n'umugabo witwa Franco n'umugabo witwa Arda bose n'abakinyi bashobora gufasha Real Madrid mugabo ahanini nubwo baza kuvuga ngo bari ku ruhande ngo kuri nimero 7 n'abakinyi bakina hagati mu kibuga bazogwanira ikibanza uko ari babiri tudashize mu Jude Bellingham canke Federico Valverde yego je ku bwanje nuko ubundi biranoroshe wanashaka kugeza muri Kawe mu gihe witwa ndavuga ngo Jude Bellingham bitagaragara ko wanashaka tata kuba anaboneka kubera ko agikuba maramezi n'amezi ariko kibazo tuzogaruka wanashaka mu gihe witwa Jude Bellingham azoyagarutse kaje kuri rwarugero rwiwe kuko no munsi ni equipe de Madrid bigaragara ko imaze gutunga abakinyi bashika kuri batatu bose bakina poste imwe ndavuga kuri nimero 10 igisigaye nuko witwa ndavuga ngo Xabi Alonso ndakubafata decision yiwe akavuga ngo uno munsi ndaza gukinisha abakinyi abana bari kukurukura muri equipe de Madrid wanashaka abakinyi kuri nimero 3 barahari bashaka kuri babiri barafise Danise Barros na bavuze ko nawe nyene ateza kubashobora kuguma muri equipe de Madrid bafise aba Fede Valverde abakinyi bashaka kuri bangaye bari muri equipe de Madrid cyo turindiye turaraba nimba Xabi Alonso amajambo yavuze avuga ngo
wewe Ardagire ndaza kuba ndakunda gukinisha muri equipe de Madrid mu batitire bivaye n'urugero werekanye bivaye n'uko ushobora kuyadabuta mu masysteme niko ndakinishamwo bivaye n'ingene urifuza kuri kurasoma mu rukino bivaye n'ibindi bitandukanye muri equipe de Madrid cyo tusaba tuvuga tuti reka turindire turabe nimba Ardagire azoza gukina mu kibuga mugabo vyamaze kuvuga witwa Xabi Alonso avuga ngo mu ntango za championa ya La Liga yamaze kubafata decision avuga ngo Ardagire wewe vyanka bigira iki biduga biguma bigira iki utegerezwa kuba mu bakino uvuga ngo 11 azako ko aragira iki azako yatanga mu kibuga tutarava muri Real Madrid nyene